turekeye rimwe no iyo tunumwe mwimwe Uni mwimwe mbona ko ari yasira muga zana rero abakwaru ni woza man mbega ashi no musumenga ashi no kutugemura niba tugemuriye kwe zana none mukasho aryoshe bayi gashara amacungu wonyane nk'ubu ugenda kumbuye hanze gashaho kwibarabara gutuza ubwenge Sawa. ni sawa Ndaje kuraba Ndukumana Bosco. Mana Bosco bamwunguruje ku murembo mama wanje bamutwaye saa 3 kwe none mama none wamuzaniye iki none Ibintu namuzanye. none bitusigire none ushobora kudusigira kuko nta bintu bisubira harabavye mama wanje Oya nyene nganda canganye kibonye bamutwaye ku murembo. oya ni kumusengera gusa rega tise turino gusa turizera ko tuzakuvayo nawe ne mwizere gusa zaraza kuvayo aho bike yari weza nutwo tuntarumuzaniye ama natwereke kumusanga. duwe none usigira n'igihumbi niyonzo kirege kigende nawe wamujane ku murembo arapfirayo nacyo se nitufiriye nga ahubwo ngera bibaza ko turyohewe kuna musi dawe kanye niteramira ha uyuzinje nawe daga Komuterwa mane nana kimwe yafana mwebuza muraterwa mara abantu bari mu biro sawa fana mugo tuko turaririmba gusa mwanya nurage sawa Fande Na mahoro. chonere no ni sawa senzo na mane Nje kuraba umugabo wanje ka. arafunze Yego. yitwana none afana we Mesana rage Niyo nsaba wa grass. Nusa wa grass nanje yewe namubona ariyo Masana rage subira ariyo Ndagusabye n'ukuri nifuza kuganira nawe gatonya gusa umwanya muto gusa. subira ariyo Oya. kandi ategezo uja ku murembo Mu mwanya muto n'ukuri tuganire nawe uzobukoze. umugore wawe hariya madame ufise umugore mwiza subira ariyo Masana rage magomba gusa turapfuye man abanyane sanga mu biro tubyaka afise dossier ndakubwira ibyo bintu bagize ujya uhora bicho tutezo gukora kugira kujya mu nda muri ko kubera je dossier ndashobora kuyinyira tigeze kuvuga Ndabizi. wokora iki rero wowe ucarenga ndabiva mu ndage urabona naba bafungwa rero nandero bafise shawuzana ibere n'imbaraga sa aho chef yica ara ibintu babizana ngabaje gukora ubusafi nga ngo umbira ivyifuzo bya cyangwa ze musigo wakuremeye itushira hasi Nuko sashye. Nashaka yuko mubona mugasha. we amapepe no yampaye icara uricara ni uca hitugenda rero ndabiva mu byose Oya ndicara. wayicara bisa aba mu mime beza nka cha mugenda ku bantu baba bandi mwari mwabuze abahungu beza nka cha ebucha vuga rero ivyifuzo vya Nashaka yuko munde kurira hama. Ibindi bikazobandanya mu. washaka yuko hitambwira jewe ko aya mapete so yampaye nizo gukora vyifuzo byose ko afise dossier ndende nashaka kumutwara kwigereza kandi hatarenze ico hitumbira rero Ndabizi nashaka yuko vuga ndaba nashaka unamika umutwe wa
vuga rero nashaka kumunda kuriza kumebe vuga ndaba rero vuga ndaba nzamurekura kuri ukuboko ndahita ndabivamo wowe urarukura bishana na jewe ndabivamo nzamurekura pe uvuga idosiye yiwe nzamurekura ndahita ndabivamo nzamurekura pe nze taramurekura wahita unyemerera se ngwino burya uvuga ko wifuza kuca umutano umunsi icyo umanura icyo wahise ushyiramo ikangazi turabe ndahita ndabivamo ni inzira gato none oya nta gatoya namurekura pe none tupfirira ngaha mwe kwa muri gutera muza abantu ko nibiki oya kibazo kwe apane ngofero we wagarasti sabwe amananje patu afande tori ibintu vyawe afande none jewe wewe vyawe biracari ko biriga kanyanyaye man none njezoguma ndi ngaha imisi yose Agarasi we kanyanyaye we ni sawa none isi twayisanze kubera njyewe gute none nje nagize icyaha ku isi none njyenyine none we igufuri yafuye ubuse vyavyishe we patu sa we wihangana none afande we anza sasa nabugize wa musheri wanje sawa makurate wagarasi tamu okay ewe sawa wendo kwiso afande none afande none je dossier yanje basi tubigenze gute basi ngiye dossier nanye mve ngaha basi so ni birebire bishaka biriga ashobora kumara ayandi mezi abiri ngaha amezi abiri mu gihe utashobora kuronka umuntu aza kwitanga none mana yanje afande nchorera masa yo kurabanze yarangiye itusuni ku muryango nakayaga basi bafande ndekera akayaga basi yarangiye afande zasubira nchorera basi afande naye nchorera ewe mbona hari ibintu ntengane biriko biragenda neza kuva mvuye mu gasho urazi ko mwije amezi abiri ndabona umubiri wawe umenga umeze neza ndabona ku minguru umeze nk'urwaye kudacangamutse nka kare nk'uko je nakuziga ushobora kumbwiza ukuri uragwaye ukeneye ukuri sinashobora nkeneye ukuri kugira amenye kubera umeze nk'uko utahora reka nkubwire ukuri jewe kubwira uvuye mu gasho ukuri hariho icyabaye kimeze gute nzamurekura pe nze taramurekura wahita unyemerera se ngwino burya uvuga ko wifuza kuca umutano umunsi icyo umanura icyo we wahise ushyiramo ikangazi
niko byagenze uko nyene ubu naragiye kwa muganga basanze mfise imbanyi shit none nk'ivyo wabitumwe n'iki vure nagombye yuko mvayo nabagombye yuko mvayo none makuci wemera gukora ibintu nk'ivyo vure none ko yabigize ku nguvu nacyo ndabigira gute umviriza basi wari kundeka basi nkagumayo oya kamufire hariya nanjye nkigukunda none nk'ubu ubona amaziki imbere yawe ako n'agasuzuguro kabi ubona hari icyo nkimaze imbere yawe ibyo si byo nagutumye wari kundeka sinari kukureka ufire hariya kandi nanjye ndakwipfuza sheri ndagusabye imbabarire kuko byarashitse nta kundi nari kugira atari kurya uramara naravye yuko wofira mu gasho uramara mayi wofu umupfira muhira ndakubona none jewe nzoca hehe mu bantu ihangane tunyegeze ibanga ego ibanga nk'iryo ntirinyegezwa unyegeza hari n'amaraso umukuru w'agasho none sheri ndagusabye imbabarire uvyihanganire ikibaho ntigishoboka ahubwo ikintu kirimo kurayo sheri ukurayo inda kurayo kukwera ntibyumvikana hayimitanye naho iyo sinzorera umwana atari gwanje ako n'agasuzuguro ukeneye mfe uransuzuguye yerekana ko ataco umaze imbere y'iwawe sheri yaho nokorora inda nukuri kw'Imana nifuje ikigongo cyawe umparire ariko gukorora inda byo ntabyo nshoboye mparira wanje nzoyacisha hehe ibanga rirabaho kandi ujya mukuru w'agaje nzomukorere sheri mparira sheri ndagusabye imbabarire byarashitse byo sinari ndabyizeye yuko byobaye ndakubabariye umugabo